ikaze ku makuru ya BBC Gahuzamiryango. Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Uriwe wowe matwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri wa kabiri tariki ya 14 z'ukwezi kwa kane. Mu Rwanda bamaze gusezererwa n'ibitaro bakize indwara ya COVID-19 bageze kuri 42, mu gihe abamaze kuyandura bo bakabaka 130. Mu Bushinwa hakomeje kuvugwa amakuru ko benshi mu banyafurika barararwa ntambi nyuma yo kwirukanwa mu macumbi yabo cyangwa amahoteli bari basanzwe babamo muri iki gihe cy'indwara COVID-19. Hari n'abavuga ko batemerewe kwinjira mu nyubako z'ubucuruzi rusange. Nagiye ahantu kuri iyo hotel izwi cyane, bakimbona bahita bampagarika barambaza aho mva, ndababwira igihugu mvamwo. Igituma abanyankire rero bace bahamagara manager ureba hotel, aramanuka arandeba aravuga ati rindira amamagare polisi ime uruhusa cyanda kurekurire winjira. Polisi iramubwira ati nyimba ari umunyafrika ntiyinjire. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yongereye igihe cy'amategeko y'ibihe bidasanzweho iminsi 21 mu rwego rwo kwirinda indwara COVID-19. Ntiwibagirwe n'ikinamico urunana kuri uyu wa kabiri muri biganiro bewe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye. Ikigega cy'imari cy'isi IMF cyasohoye igipimo gishya kigereranya uko ishusho y'ubukungu bw'isi kizaba, kivuga ko buzagabanuka ku bice 3% kubera icyorezo cya coronavirus. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka IMF nyamara yari yavuze ko ubukungu bw'isi buzazamuka